Mwebwe mwese mukurikirana imbonesha kure BTV Burundi tubaramutse twongere tubahe n'ikaze muri ano makuru avugwa kuri no mugoroba aya nayo akaba ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Naho abatari bake bari biyumviriye ko abunguruza abantu n'ibintu baja mu ntara zo hagati mu gihugu boba baragize yegere inyuma yaho ubushikiranganji butegetse kubahiriza ibiciro byo kwiyunguruza, Charles Ntirampeba umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Atrabu arasigura kw'ivyo atari vyo. Twabibateguriye muri ano makuru. Mu mashure amwe y'indaro yo mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza ibibazo bimwe vy'abigisha n'uburaro budakwiye n'ibinyene twabibateguriye muri ano makuru. Muri ano makuru kandi twabateguriye n'ayavugwa mu yandi makungu. Sangwa ikaze. Ndasubiriye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru. Tuja guhera mu gisata cyo kwiyunguruza, naho abatari bake bari biyumviriye yuko abatwara abantu n'ibintu baduga mu ntara hagati boba baragize yegere bivuye ku ngingo y'umushikiranganji ibabwiriza kubahiriza ibiciro vya kera. Ivyo ngo sivyo nk'uko umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Atrabu Charles Ntirampeba abisigura. Ni inkuru ya mugenzi wacu Arerohis Ndongozi. Inyuma yaho ubushikiranganji mu byo bujeje harimwo ukwiyunguruza bumenyeshereje ko abunguruza abantu bategerezwa kubahiriza ibiciro byashinzwe na leta. Hari bamwe muri abo bunguruza abantu baja mu gihugu hagati bari bahagaritse akazi kabo, nubwo benshi biyumviriye ko bagize geregere sivyo na gato kuko bisigurwa na Ntirampeba Charles umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe rihurikiyemwo abunguruza abantu Atrabu. Byabaye byo kugumuka canke kwanga gukora akazi oya sivyo. Ikibazo cyabaye nuko hari haciye iminsi ibitoro byo mu bwoko bw'amazutu bitaboneka, n'ibibonetse bigatangwa ku miduga ikorera ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Kuvuga rero nta modokari zikorera mu gihugu hagati zari zigeze zironka ibitoro, zari zaronse ibitoro. Ari nacyo gituma abenshi bahora baja birondera mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Naho nyene ico gitoro kibonetse kikaba uca usanga ibeyi ari nk'inshuro zibiri cyo ngaha canke birenga, ko litiro muri Tanzania usanga biri ku 9,000. Muri icyo gihe rero urumva ntibyari byoroshye ko abantu baca babandanya akazi kuri iyo beyi muvuga igiciro cyashinzwe na leta. Mugabo icyo kibazo cyaciye gitorerwa umuti. Ikibazo cy'amazutu amakeyi ahari, ikigo Sopebu kiriko kiragerageza kuyahereza abasanzwe bayakoresha kugira dushobore kubandanya imirimo. Ariko ngo naho biri uko ubushikiranganji byo bujejwe harimwo kunguruza abantu bworaba bugasubiramwo ibiciro, kuko ibituma bahomba atari bitoro gusa. Tuma kunguruza abantu si amazutu yonyene, ni kuvuga hari ibindi bintu byinshi bikenerwa kugira umuntu ashobore gukora akazi ko gutwara abantu n'ibintu, nabyo nyene byaduze. Ibyuma bisubirira ibindi, amapine, amavuta n'ibindi byose byaduze, mbere n'amadokima ziriya mpapuro nkenerwa zo ngaha nyinshi zaraduze. Ni ukuvuga rero ko twarasabye umushikiranganji ko ibyo byose birafatirwa ko mu kugira ngo bashobore gushinga igiciro. Atari uko naho amazutu yoba yabonetse, biraboneka ko igisata giheza kigakora gihomba. Mwomenya ko ukora akazi ko kunguruza abantu azofatwa arengeje igiciro azorihishwa ihadabu y'amafaranga 500. Mu mashuri amwe y'indaro ya hano mu gisagara ca Bujumbura haracibonekeza ubukene bw'abigisha n'indaro zidakwiye, naho umwaka w'ishuri wamaze gutangura. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Keza Era Gloria. Utunenge tumwe turibonekeza mu mashure atandukanye y'indaro yo mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihe umwaka w'ishure mushasha uherutse gutangura, ku mashure twashoboye gucako nka ETS Kamenge na Lycée Clarté Notre Dame Vugizo, haribonekeza ikibazo c'abigisha. Kubijanye n'ivyigwa, twaragirana inama n'abigisha
turabira hamwe ingone twogira aho twasanze gusa ingone twogira n'abarimu bamwe bagiye mu zabukuru gushikiriza isaha batarasubirizwa abo rero nabo tuje turikora kuri abigisha bakotsa kivi kugira baradufasha kugira ngo ivyigwa bibandanye. Abigisha muri mwaka hariho abigisha bashika kuri 3 bungururije ahandi mu bindi bisata. Uyu mwaka rero tuzogira ikibazo c'ingene abo bigisha boshobora gusubirizwa, abona ko hari n'abandi nyene twadusanzwe bitwa ngo nabatanga kivi bari basanzwe bahari, rero hiyongereye ko abo bagiye twadusanganwe. Ico n'ikibazo gikomeye kuri twebwe, twibaza yuko abatujejwe bazoheza bakavyiga bakaraba ingene turimurura uwo muziko abana bagashobora kwiga neza. Ahandi twagendeye ni kw'ishure ry'indaro ry'akarorero ryo mu Ngagara, hari ikibazo c'uburaro nk'uko bivugwa n'ujejwe ivy'inyigisho kuri iryo shure Didas Nzabampema. Yarasavye ko hogira icokorwa kugira abanyeshure baronke uburaro bumeze neza. Iri shure rigitangura hari abahungu bonyene nibo baba mu ndaro, hanyuma aho ribereye ishuri ry'akarorero baca bazana n'abakobwa. Ico gihe hari dorotwari imwe, n'ubu rero uraro bw'abanyeshuri iracari iyo nzu imwe gusa. Twarasabye leta ko yo kubaka iyindi y'abigeme, biri mu migambi koba nko kwibutsa kugira ngo bayitwubakire kuko birakenewe, nuko ari abanyeshuri b'akarorero nyene. Ahandi abahungu n'abakobwa bajyamitse mu nzu imwe harashobora kuba ingorane. Tubamenyeshe ko ikibazo c'uburaro no gufungurira abanyeshure cifashe neza kuri ayo mashure. Mu gihe isi yose iriko irahangana n'ibiza by'ihindagurika ry'ibihe, imyuzurira y'amazi y'imvura n'ibindi, Uburundi ngo bwari bukwiye gukinga hakiri kare imbere yuko imvura itasura. Ni inkuru ya mugenzi wacu Arelohis Ndongozi. Mu mihingo itandukanye y'isi haravugwa cyane muri kino gihe ibiza biterwa n'imyuzurire bihitana ubuzima bw'abantu batari bake, abandi bikaba ngombwa ko bahunga ibibanza babayemo, tutavuze ibintu bitari bike bihononekarira nk'amazu abomoka n'ibindi bitandukanye. Ibiboneka nuko aho iyo myuzurire iteye ifata ibihugu bitari bike vyegeranye, nkuko vyibonekeza mu bihugu vya Buraya yo hagati nka Pologne, Romania, Autriche n'ibindi, canke Afrika yo mu burengero, Nigeria, Cote d'Ivoire, Senegal n'ahandi, n'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko vyarakozweko. Aho mu gihugu ca Tanzania mu myuzurire yo kuwa Karendamukiza abagera kuri 58 aribo bitavye Imana. Mu gihugu ca Kenya muri uyu mwaka harapfuye abene gihugu bagera ku 257, n'ibihugu nka Somalia, Republique Iharanira Intwaro Rusange ya Congo na Ethiopia vyarakozweko ku rugero runini. Igihugu c'u Burundi naco nyene imyuzurire yaragikozeko cane mu gihe twita mu rushana. Mwijoro ry'uwa 9 Ndamukiza uruzi Kanyosha rwarihaye inkumbi mu gusesera mu mihana yegereye ubwo ruzi, ibitari bike birahononekarira. Amazi y'ikiyaga Tanganyika yaraduze ku rugero rutari rumenyerewe. Uruzi Rusizi rwarononye ibitari bike cane muri zone Gatumba. Uruzi Kinyankonge mu Buterere n'izindi nzuzi zitandukanye mu gihugu cose. Muri iki gihe tugiye kwinjira mu gihe c'imvura, umuntu afatiye kubiza by'imyuzurira bihanze isi ntiyoreka kugira amakenga kubishobora gushikira igihugu mu gihe ikigo Ijebu mu byo kijejwe harimwo ihindagurika ry'ibihe kitotanga kare uko igihe c'imvura cuno mwaka kizogenda. Ikindi giteye amakenga nuko inzuzi zitari zatumye haba ivyo biza zitigeze zikingirwa kugira ivyabaye ntibisubire. Ivyo biza birashobora gutuma Uburundi budashika ku mbona kazoza yo kuba igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060 nkuko bivugwa n'umuhinga w'ibidukikije Dr. Atanazi Nkuzimana dusanga mu nkuru y'ikinyamakuru Iwacu yo kuwa 18 Ndamukiza umwaka wa 2024, aho agira ati ndugure twamugina nta mugambi n'umwe ushobora gutera imbere mu gihe mu kuwutegura hatizwe ibijanye no gukingira ibiza. Ibi ndabivuze nisunze ibisata bikomeye by'igihugu nk'uburimyi, ubworozi, amasoko ntanganguvu, inyubako n'amagara y'abantu. Ndugaye twamugina. Ahahoze hari ubunywero Nyaburunga bare hano mu gisagara ca Bujumbura hafashwe n'umuriro. Bimwe mu bikoresho vyo muri ubwo bunywero
nk'amameza, intebe hamwe n'ibitabo akaba ari vyo vyahononekariye. Kurikira. Umuriro wiyadukije uraturira hari ububiko bw'ibitabo n'ibindi bikoresho vyo mu nzu, aho ni mu bunywero Nyaburunga, ni kwibarabara ryerekeza kw'isengero Saint Michel rya hano mu gisagara ca Bujumbura. Bukuru Abel akora akazi ko kurarira ayo mazu y'ubwo bunywero yatubwiye inkomoko y'uwo muriro. Turahasa nabi bugatireka nkubure isuku ngaha ku mbuga, rero neza kugira isuku kuko hari ahantu nahise ndabiturira ibyo mpejeje kubura, mpejeje niho naca njya kurondera amazi yo koga kugira ngo nikure ku bucafu, ndagenda kurondera amazi ndayazana, ndashikanye ndoga ndaheza, niho rero naheza koga ndambara, nje kwambara njya gutura telefone, ngiye gutura telefone umubanyi, niho rero aca umuntu ambwira ati ese ko mbona hari iwawe hari umuriro mwinshi siwe ucuriye, yabwira ati ashobora kuba ari jewe, candaza ndiruka kuko ahantu nabituririra juste inyuma yaho ya kontinere hariho ibintu by'amapine, niho twaca duhamagara abajejwe kuzimya kuko umuriro wari umaze kuba mwinshi, tumaze kubahamagara banyarutse baradufasha barazimya. Musanzwe kontineri ibintu harimo ibitabo n'intebe n'ububati, ego kuvuga rero agaciro kabyo kuko ntibyari kwanje ntomenya. Tubamenyeshe ko nubwo umuriro waruzananye umuvuduko munini, abajejwe kuzimya imiriro bene iyo hano mu gisagara ca Bujumbura bavyifashemwo neza bakazimya uwo muriro atavyinshi birononekara. Amakuru yo mu makungu Donido na mugenzi wacu Ani Lohine Kakunze. Ikiza korera kirabangamiye igihugu ca Sudani. Umushikiranganje w'amagara y'abantu w'ico gihugu aramenyesha ko abagera ku 266 arivyo bitigira ibishasha by'abanduye ico kiza, nayo 9533 nibo bamaze kwandura kuva mu kwezi kwa Myandagaro, muri bo 315 nibo bitavye Imana. Ico kiza kikaba catanguye itariki 12 muri Myandagaro. Iyo mushikiranganje akaba yatanze n'ibiharuro by'abahitanwe n'imyuzurira n'imvura muri Sudani, bakaba bagera ku 225 bitavye Imana, nayo 889 bakaba barasinzikaye. Amazu agera ku 35 n'amajana yaratwawe arononekara, mu gihe abagera ku 40,781 aribo bakozweko n'iyo myuzurira kuva mu kwezi kwa Ruheshi. Kuri uyu w'Imana, ishiramwe mpuzamakungu riraba ivy'abimukira ryavuze ko abanyasudani bagera 178 aribo bimuye kubera imyuzurira n'imvura nyinshi mu bihugu bigera kuri 15 na 18 kuva muri Ruheshi. Agahengwe gasana kagarutse ku mugwa mukuru w'igihugu ca Mali, Bamako. Ni nyuma yaho ku munsi w'ejo habereye ibitero bibiri vy'abihevyi. Ibitero vyari vyerekeje kugabwa ku ishuri ry'ikijandarme ry'Ifaradi hamwe n'ikambi ry'abasirikare bagwanira mu kirere. Umuhari w'iterabwoba Al-Qaeda ukaba wahavuye wiyemerera ko ari wo wagavye ivyo bitero i Bamako, aho mbere berekanye n'amasanamu yahariko harafumba umwotsi ku kibuga c'indege c'i Bamako hamwe n'ububiko bw'indege zo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Amasoko atari make akamenyesha ko ivyuma bitari bike vyo mw'ikambi ry'abasirikare bagwanira mu kirere vyaturiwe n'izo nkozi z'ibibi ahegeye ku kibuga c'indege. General Omar Diarra akaba yamenyesheje ko ibintu bamaze kubifata mu minwe nyuma y'ingwano yo ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri. Muri iri joro umukuru w'intwazangabo akaba yamenyesheje abahasize ubuzima n'ivyononekaye mu kibuga c'indege. Iyo ngwano yasubiye kwerekana ko amabi akogwa n'imihari y'iterabwoba y'abajihad mu mugwa mukuru ituruka ku mutekano utifashe neza muri Mali. Imigwi ifatikanje n'idini rya Islam mu gutera ubwoba ariyo Al-Qaeda niyo migwi ahanini ikunda gutera ingwano nk'izo. Uburongozi bwo muri Mali bukaba buriko burakora ibishoboka mu gukingira inyubako no gushiraho umutekano nyuma y'ivyo bitero. Nino kuri iyo nkuru rero ivugwa mu makungu duciye turangiriza ko ano makuru twari twabateguriye.
tubakengurukire mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikirana tubifuriza kugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.